banywanyi ba Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu, bakunzi bagenzi namwe b'ikiganiro Deutsche Course, ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand co mu kigo ca kaminuza y'u Burundi. Jewe Paul Ndayihereze akaba ari jewe ndakibashikiriza. Ndabaramukije ndabifuriza mwese ikaze mu kiganiro twabateguriye kubashikiriza kuri uno munsi. Mbega uno munsi tuza kuganira kuki? Kuri uno munsi dusa n'ababandanya ikiganiro twatanguye kandi twamaze ko igihe, aho tuza kugaruka ku murwi w'amajambo, turaba ingene wandikwa forme, turabira hamwe ico ayo majambo asigura. Mu ntambwe ya gatatu cane turabira hamwe ukungene ayo majambo akoreshwa mu kidagi. N'umurwi w'amajambo magufi nkuko muvyibuka. Nk'akarorero ni ijambo bita bayi candikwa B-E-I. Irindi jambo ryandikwa A-U-S, aus. Canke irindi I ryandikwa V-O-N. Mwavyumvise, ni ya majambo magufi mugabo afise novuga ikibanza kiboneka mu kungene ururimi rw'ikidagi rukoreshwa. N'umugwi w'amajambo bita preposition. Preposition mu bwinshi ari wo murwi w'amajambo agize umugwi umwe n'amajambo y'ikidagi agize umurwi umwe mu mirwi itandukanye baciyemwo ikidagi. Muravyibuka, tuvyibukanye, ikidagi ibagiciyemwo imirwi itandukanye 8. Bafatiye ku kintu kimwe, bafatiye kuco ayo majambo bagiye barashira hamwe mu murwi ico uhuriyeko mu ntererano y'ayo majambo dans le fonctionnement de l'allemand. Ni ya mirwi igizwe na akarorero article, ni ya majambo bashize hamwe ahuriye mu murwi bita verbe canke verben. Aha tugaruka ku murwi umwe muri iyo mirwi 8 bita prepositionen. N'umwe muri iyo mirwi rero 8. Twibukanye ikindi, nuko dufasha ururimi uko ruri rw'ikidagi baruciyemwo imirwi, reka tuyite des sous-groupes 8. Iyo sous-groupe 8 nayone barabandanije bihweza biga bahereza nayone kuyaca mu yindi mirwi.
uwo murwi wa preposition duheruka kurabira hamwe umurwi ugizwe n'iki ugizwe na modal preposition muri wa murwi preposition hari uyundi mugwi umusugroup bita modal preposition twari tumazemwo igihe twihweza turaba le contexte exact et concret y'ingene ikora aha twabonye ubwoko bumwe rudende si ukuvuga ko ari ubwo bwoko busa bugize iyo sous-groupe ya modal preposition twabonye mit yandikwa MIT n'ubwoko hariho n'iyi n'ayandi majambo basangiye iyo group sangiye ubwoko mugabo twabonye hanini ubwoko bwitwa mit modal preposition mu murwi munini wagutse wa preposition mu kiganiro cuno munsi ego tuza kugaruka kuri uyo mugwi wagutse bita preposition ni amajambo nkuko tuza kubiraba mu kanya tuza kuvyibonera ugizwe n'amajambo y'ikidagi magufi mugabo y'uyu munsi ntituza kuraba nkuko twabibonye mu bihe biheze ingene umuntu arangura igikorwa Art und Weise ingene umuntu akora igikorwa modal uno munsi tuza kwisunga ku murwi wundi wa preposition mugabo tuza kuraba ico ugana ico sigura uyo nawe no so wundi ni local preposition turaza kubona amajambo atari yose birumvikana mugabo amajambo azadufasha kwishura ikibazo canke ibibazo tuza kwibaza kuko bivanye n'ingene ubaza ikibazo gutora ijambo bijanye dans ce contexte de votre question va différer selon la question mugabo ico kibazo kigana kuduha une information une indication sur un lieu un endroit un emplacement donc local un lieu un endroit local prepositionen tubifatiye mu bwinshi kuko turaza kubona izitaringe donc ngaha atugiye kwisunga kuri arya majambo ego de parleur taille magufi ico gituma bayita prepositionen uravye ingene amajambo y'ikidanga kurikirana pour être en conformité avec les normes de structuration des phrases nayo majambo aza hagati y'ikintu kenshi nomen na un verbe n'amajambo kenshi aza hagati ya un verbe directement après et imbere yaho haza eine nomen pour en préciser le sens tukiri ngaha kuri local nous allons nous intéresser dans un premier temps
kuri amajambo aza kutwereka ikibanza en lieu umuntu aganako. Iyo umuntu aganaja, iyo umuntu aroye, aho hantu naho ni traduit par iki, traduit par eine Nomen. Eka mbere ndanabivuge n'ubu canke eine Name. Nomen canke Name. Ubudasa n'ubuhe? Nomen ni eine Auto, eine Kirche, eine Bank. Das sind Nomen. Ce sont des substantifs. Ce sont des noms communs. Ein Kino, ein Restaurant, eine Kapelle. Ce sont des noms communs. Name ni izina ry'umuntu. Name ni izina ry'umuntu. Ushobora kumwita ku gatazirano kiwe canke ku izina ryiwe. Rero ngaha tuvyumvikane ko narya amajambo tugiye kwihweza adufasha kuvuga canke kumva iyo umuntu ateragana. Ikibazo ni iki? Wohin gehst du? Wohin fährst du? Le verbe gehen, l'autre verbe ni fahren. La différence, nuko vyose les deux, gehen, fahren, implique un changement de lieu. Un changement de lieu. Non, quand vous changez de lieu, urafise iyo utera ugana. Ikibazo rero naho kiri wohin. Wohin. Reka twandike en début de notre réponse ich gehe. Ich gehe canke ich fahre. Les deux verbes nkuko mpejeje kuvyibutsa faisant allusion à un déplacement. Vous quittez un lieu A vers un lieu B. La différence, tout simplement, comment s'effectue ce changement d'adresse, ce changement de lieu. Mbega ugenda n'amaguru canke ugenda n'icuma. Ugenda n'amaguru canke ugenda n'icuma. Iyo ugenda n'icuma ukoresha le verbe fahren. Fahren, qui est un verbe dans ce système de conjugaison irrégulier. Nukuvuga iki, nukuvuga hariho modification de sa forme, particulièrement à la deuxième et à la troisième personne du singulier. Ich fahre à la deuxième personne et à la troisième. Du fährst à la troisième, sie, es fährt. Et à la première du pluriel, wir fahren. Nous revenons presque à la case départ. Ich fahre, wir fahren. Mais entre les deux, du fährst, sie, es fährt. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous constatons ici? Que la voyelle a changé de forme. Iari a, mukabo. Quand vous utilisez ce verbe et que vous le conjuguez au présent, je précise, la voyelle a changé et devient a, e. Nous kuvuga a avec umlaut. A avec umlaut, tréma.
fahren ni ukugenda wideplasa n'icuma. Ich gehe ni ukugenda wideplasa uva aha uja hariya mugabo wikora ku maguru, ugenda n'amaguru. Le verbe gehen est un verbe qui a un système de conjugaison régulier. Ni ukuvuga iki? Vous n'avez qu'à couper la racine, le radical du verbe qui est ge et ha. Vous n'avez qu'à le couper et vous coller à toutes les personnes. Donc il n'y a pas de modification de voyelle à ce niveau, comme c'est le cas pour le verbe fahren. On appelle ça des verbes à système de conjugaison régulier. La racine du verbe, la racine du mot reste inchangée. Seul change personal pronomen ich, du, gushika kuri zizi, ou alors die Endung, la terminaison. Ikibazo, wohin uhuye n'umugenzi, uhunze n'uwundi muntu ukamubaza uti mbega mwoba mugiye. Wohin gehst du? Ari mu muduga, wohin fährst du? Aza kukwishura akoresheje yifadikanije ane locale preposition. Mwebwe muba mukeneye kumenya iki? Muba mukeneye kumenya en réalité son lieu de destination. Muramubona ariko aragenda, arafise iyaja, en lieu de destination. Ame twibutse aha tuza gukoresha locale preposition. Après le verbe gehen chaque fahren conjugué, il va falloir trouver, identifier en fonction de ce lieu précisément de destination gutora la vraie et bonne préposition. Parce que nk'uko tuza kuvyumva, tuza kubibona, hari 3 possibilités. Reka dutangure ku ya mbere. Tuvuge agiye kuramukanya, agiye kuraba umugenzi, agiye kuraba inshuti, canke agiye kuraba umuntu asanzwe akora iki, canke kiriya akeneye. Ivyo ari vyo vyose agiye agana umuntu. Point de chute yiwe ni ku muntu. Mugabo ingene biza rero gutandukana, mbe uyo muntu agiye kumuraba nkande. N'umuntu w'umugenzi, ni inshuti yiwe, canke n'umuntu dont il a besoin dans quelconque service. Reka twinjire concrètement dans un contexte. Ngiye kuraba umugenzi. Ich gehe twavyumvikanye, canke ich fahre. Kumugenzi, kumuntu w'umugenzi, reka tumwite akazina. Martin. Martin ni izina ryiwe. Canke ngiye kwa Anton. Canke ngiye kwa Julia. Canke kwa Anna. Nabibonye? Anna, Julia ni Anton na Martin n'amazina y'abantu. Rero uyo muntu ubajije wohin gehst du, wohin fährst du, agiye kwa umuntu kanaka. Martin, Anton, Julia, Anna. Natanze amazina atandukanye y'abahungu
abagabo canke abafasoni canke abigeme kugira ngo tubone yuko la question c'est pas tellement au niveau du genre de la personne, lieu de destination de son déplacement. Oya, ce qui est le plus important ici, c'est agiyehe, agiyagana iki, en lieu. À coup sûr, en lieu. Mais à ce lieu, hariki agiye ku mugenzi yitwa Martin agiye kuraba inshuti yitwa Anton, Yulia canke Anna. Muri icyo gihe ukoresha obligatoirement, je dis bien, kuko naha rero le plus important iri. Quand vous indiquez un lieu de destination et que ce lieu de destination ari umuntu, une personne, c'est tout. Voilà la première forme de local préposition. Local, pourquoi? Local parce que on se dirige vers un lieu. Et au bout de cet effort de se déplacer, il y a quoi? À une personne, peu importe. Umutamu muto, umufasoni canke umushingantahe, umugabo, umukobwa, ni tsu parce que c'est la personne qui est en fait le lieu de destination, je serais tenté de dire. Ich gehe fahre zu Martin, zu Anton. Ich gehe fahre zu Julia. Ich gehe fahre zu Anna. Reka duhindure registre gatonya tuvuge yuko umwe muri abo, bamwe muri abo canke mbere bose babaye tuvuge abantu b'umwuga. Abantu b'umwuga. Rero uyo muntu uri kurabaza agiye kuraba eko nivyo agiye agana ahantu, aho hantu hari umuntu nivyo, mugabo agiye agana umuganga tuvuge. Umuganga muravyibuka ni arts. Umuganga ni arts. Agiye kwa muganga. Muganga n'umuntu. Canke tuvuge agiye kuraba ako yohereza intoke, ako yohereza umunwa, agiye kugura tuvuge agakate chez le boulanger. Boulanger ni iki? Ni beka. Boulanger ni beka. Muganga ni arts. Uyo muntu wajije agiye agana umuntu, ahantu hari umuntu, mugabo umuntu aziga ko en service. En l'occurrence, agiye kwivuza canke agiye kugura umukate chez le boulanger. Ni ya yindi nyene, c'est le même mot au niveau de la forme, ni tsu. Nitsu mugabo rero aha hariho ikiza guhinduka, et c'est ça vraiment la caractéristique dans l'emploi, dans le mode d'emploi de ce genre de mot qu'on appelle local préposition. Nkuko twabibonye meme by modal préposition na zone nico kimwe. Suma. Wohin gehst du? Wohin fährst du? Ich fahre zum Arzt. Ich fahre zum Bäcker.
iyi zum ivuye muri zu plus dem kubera als ni der beka ni der aussi. Aha rero imbere y'iyi locale preposition zu der ikihinduka ikaba dem, ico kimwe niyo ifise le genre neutre zudem mugabo bandika bavuga zum kwari kubereka iyo finalement i formule ivuye. C'est une formule simplifiée mugabo ivuye hehe ni dem nayo c'est la forme devant un mot comme su. Reka mbere ndabivugire ngaha de façon directe kubera iri jambo iyi preposition iyi locale preposition su ikora gutya no kuvuga iki irafise une certaine capacité d'influer directement sur la forme de un article qui suit directement après. Ça veut dire quoi influer sur la forme? Ituma la forme iba modifiée. Il y a dit der Arzt de Beka ichiba dem zu Arzt zum Beka. Tuvuge yuko agiye kuraba muganga, agiye kuraba un boulanger mugabo, une boulangère, donc no mudamu. Muganga ni iki? Ni Ärztin. Uyu boulanger iyo ari umufasoni ni Bäckerin. Bäckerin ni ukora imikate igihe ari umufasoni canke umwigeme. Ärztin ni umuganga w'umufasoni. Aha naho bigenda gute? Wohin gehst du? Ni ya lokale nyene ya munyene zu mugabo ngaha muraraba neza ni zuwa Ärztin zuwa Bäckerin. Kubera iki? Kubera en fait iyi zuwa ivuye hehe ni zu plus der bigaca biba zuwa dans sa forme simplifiée. Mais ça n'empêche absolument rien quant à la formule agiye kuraba umuntu, donc tsu bivanye n'uwo muntu icari n'umuntu kanaka agiye kuraba ni tsu akazina kiyo. Mugabo agiye kuraba umuntu kuko amuziga ko en service pour sa santé canke pour son bien-être physique sindabizi. Agiye kuraba umuntu nivyo qui est son lieu de destination mais de par sa fonction professionnelle. Reka tugeze ngaha iki kiganiro cy'uyu munsi kidaheze, ariko ndabizeze yuko kundwiza tuzobandaniriza ngaha nyene aho tuzobandanya tubona twihweza dutegera ingene izi locale preposition zikora dans des contextes différenciés. Mwakoze kubana nanje, reka ndabakengurukire kandi nongenda babwira nti naho ukeye.